urwaruka rugera ku 350 ruva mu makaritiye atandukanye ya zone ya Cibitoke mu gisagara ca Bujumbura gwahora mu bikorwa rusangi vyo gusukura zone ya Cibitoke gwararonkejwe kuno wa gatanu ibikoresho vy'ishure bifise agaciro karenga miliyoni zine, umwe wese akaba yaronswa amakaye 6 y'impapuro 100 n'amakaramu mu ntumbero gusahiriza abavyeyi babarungitse muri ivyo bikorwa vyo gusukura iyo zone. Ivyo bikoresho bikaba vyabonetse ku ntererano y'imvukira iyo zone ya Cibitoke. Everine Ninahazwe yararongoye zone ya Cibitoke ari nawe yatanguje ivyo bikorwa, akaba ari we yari yishikiye gutanga ivyo bikoresho vy'ishure. Uno musi twarangije ico gikorwa, murabona yuko buca batangura ishure. Twabonye yuko two bashimira burya umukozi mwiza abegwa n'impembe, tukabishima Imana kuko Imana yadushoboje, duhimiriza n'uwadukoreye mu ngata azokwame akorana n'abana bato kuko aba nibo bakura bakunda igihugu cabibarutse, zone yabibarutse. Uwaserukiye imvukira za zone ya Cibitoke asanzwe ari umugwizatunga afasha cane mu iterambere ry'iyo zone, ati dukore cane ntituzosubire kuba abanyuma muri zone ya Cibitoke, na cane cane dukamisha amahoro twaronse. Ibintu vyose n'umusaruro w'amahoro, nico gutuma twashaka guhamagarira abantu Cibitoke bose n'abarundi de façon générale yuko guteramira amahoro niyo iterambere y'ukuri, hama no guhagurukira ibikorwa vy'iterambere no mushinge nyakuri w'amahoro. Kubona hari amahoro bidutuma dutunganya imigambi itandukanye y'iterambere. Twashaka kubwira chef de zone wacu mushasha n'ukuri tuzobagwa inyuma, muji imbere twe tuji inyuma, duteze imbere zone Cibitoke na siti surugiye kuba wa mwisho. Ivyo bikorwa vyo gutanga ivyo bikoresho vy'ishure bikaba vyari vyabanjirijwe no kubisikanya hagati y'ahora arongoye zone ya Cibitoke yagenywe mu yandi mabanga hamwe n'ugiye kumukorera mu ngata. Akaba yarashoboye kumwereka imigambi agiye adasize mu ngiro hamwe n'iyo yashoboye kurangura ari kumwe n'abanyecibitoke. Harubatswe ikirasi kimwe c'ishure aho kuri dorsale dufashijwe n'umwenegihugu w'imvukira. Twaratanze imitahe ku bakenyezi ba nayo nikora bangana 30. Twabonye yuko abakenyezi bakwiye gushigikirwa kugira ngo nabo biteze imbere. Harasizwe ikibuga ca basketball, turagisanura nico kibuga kiri ngaho kugira ngo abana bacu bakore neza ndetse baronke ingene baronka aho bateramira. Projet yindi kurikira tutari bwakore ni ubwugamo bw'iteka bwo ngaho ku kibuga basketball. Twarashikirije projet mu santere kugira ngo hubake ubwugamo abanza kurorera umupira nibanyagiwe. Iyi nyubako ya zone Cibitoke murabona ko ishaje, kandi niyo yari intumbero ya mbere kugira ngo aho umuntu aje gukora cyane cyane umukenyezi haboneka isuku hamere neza. Ico gikorwa kigeze heza. Ikindi rero zone yacu Cibitoke nta soko ifise, niyo zone ndibaza itagira isoko. Kibandanye ico gikorwa kugira ngo ndetse na wewe uwo muzobisikanya uzomurage isoko ryiza rya kijambere, kuko natwe nta soko dufise ngaho muri zone yacu nziza Cibitoke. Twafise n'undi mugambi kubaka ibitaro bimeze neza hano hajya kuri CDS Mutakura. Turafise terrain ariko nta vuriro rihari rinini ryo kwakira abene gihugu canke abagwayi. Musitani wa komine ya Ntahangwa yarahagarije ico gikorwa, akaba yasavye abanyecibitoke kugamburukira umutware wabo mushasha. Akanyamuneza kuri twebwe no musi aho twaramutse twifadikanya mu ibisikanya y'abanyakubawa ba chef de zone. Nyakubawa tukifuriza yuko hajya nyine yaragejeje isemo uzofatire hajya nyine bazo bandanye, nituzoguterana zone yaba muto yaba mukuru mu kuzomushigikiza ubwa mbere na mbere amasengesho nkuko naguye mvuga niko n'ubu ngaruka mvuga, ubugira kabiri tumushigikize ibikorwa kandi turi kumwe twese bizoheza bishoboke.